Imana igiye guhamagara abakunzi bayo. Ngize iminsi niga y'amajambo, numva ndayakunze, numva ndakumbuye ijuru. Amen. Acha rero tutahuranye rero. Murabizi ikintu twebwe kitugira abantu batandukanye n'abandi ni iki? Ni imbabazi. Siko? Imbabazi nizo kintu kininiya cyane, kandi ngo ni Imana yacu ikindi gwije kurengereza ibintu byose ni iki? Iyo rero uvuga ijambo ry'Imana, wigisha kwihana, wigisha guharira, nawe bikubako. Ntiwigisha abandi ibyo wowe udashobora gukora. Ibyatugoye rero mu burongozi twabitunganije byaheze. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe, iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Pasiteri Eliya Ndikunkiko yari umwungere wa mbere w'ishengero rya Pantekote ry'Ikiremba. Muri uno mwanya turiko turavuga yamaze kuva mu mubiri, akaba yitabiye Imana mu gihugu ca Canada. Nta vyinshi dushobora kuvuga ku rupfu rwiwe, ariko turizera yuko agiye ahantu heza, turizera yuko agiye mw'ijuru. Imana nimuhe uburuhukiro bwiza, ariko turahojeje umuryango wiwe w'amaraso hamwe n'ishengero rya Pantekoti ry'Ikiremba, eka mbere n'ishengero rya Pantekoti muri rusangi ryo mu Burundi. Ikintu rero kirahambaye cyane, mwese murazi ivyari bihitiye mw'ishengero rya Pantekoti. Murazi ko habaye guterana amajambo gukomeye, ariko Imana yarabitunganije, abari bafitaniye ibibazo barabikemura. Heruka twarabacishirije ko inkuru gatoya ingene basabanye imbabazi, ariko uno munsi twagomba tuyibahe yose, murabe ingene bahanye imbabazi bagasubiza hamwe. Kumbure ntitwobura icigwa tubikuramo. Ego turanezerewe cyane, uyu munsi twari twarawusengeye. Hanyuma rero Imana rero murazi ko yishyura, nonaha rero akamwemwe ni kenshi. Ego cyane, reka rero dutangurire ku bakuru, turahe kazi umwungere w'ishengero ry'Ikiremba, vyaguruka shike hano. Turahe kandi kazi umwungere w'ishengero ry'Ibujumbura, nawe nyene ashike hano. Hanyuma rero turi kumwe n'abakozi b'Imana bavuye Montreal, nabo nyene bahaguruke, n'abakirisu babaje, kuko ishengero bose usanga ritororokane ngabo barahagurutse. Sinzi ko mbega bavuye i Toronto s'abashitsi. Ego kaze cyane, na mwene data Jiriye mwarimu haguruke, nabo bavuye ahandi tutamenye, bavuye hakurya, bahaguruke muri aba. Ego none mu kubakira twokora gute? Reka duhagarare. Ego hanyuma rero tutaramura amaboko yacu. Mbega tubakiriye mu izina rya nde? Yesu Kristo abakorera iki? Amina. Ego reka baturamutse. Turabamukije mu izina rya Yesu.
n'amahoro twari tubakomboye mweho kaze cyane uyu gatoya reka ngira icyo navuga ni ubwa mbere ashika hano muri Canada uburinganire bwa Canada yahonyoye itariki 8 z'uku kwezi hanyuma muramuzi izina ryiwe murarizi ku batamuzi ni umwungere w'ishengero ry'Ibujumbura w'ubu yitwa Rukurikanya Onesiforo nabaramutse nawe naje ndabaramukije amahoro ya Kristo Yesu. amen. Tugomba tuvura imitima yakomeretse katugaruke kuri ya matelefone manika bazanye amatelefone tura yamanike urakoze cyane hanyuma rero aya matelefone murazi yuko ari meza ubwo kandi arashobora kuba nama kuko azana ibintu byose hanyuma rero hari abantu benshi batari bake bakomeretse imitima bakomeretswa nato hanyuma rero bagomba ko dutanga umuti rero w'abakristo iyo habaye ibintu bigorana nk'ivyo baraheza bakega hanyuma bakaraba inkomoko y'ayo majambo yasubiramwo kuko mwarayabonye batayabonye nibamanika amaboko tura atace mu matelefone yabo babona n'abantu ariko mwese biraho muri ayo matelefone ariko none bavuga bati mugire w'ishengero ry'Ikiremba bonana umwungere wa kera w'Ibujumbura bati umwungere w'Ikiremba ntabonana n'umwungere w'ishengero mushasha w'Ibujumbura turi hano rero turi hano twamanye uyu mwanya wose twariko turavuga kuri amano n'umuti wabonetse none rero muhumure kandi ntaho twigeze dutata urabyumva kuko twebwe twokwivuga kuko twobivugirwa n'abandi turi mitwe hanyuma rero imitwe irwaye n'umubiri wose urwaye kandi umutwe nawe ukize n'umubiri wose ucukira none rero humura mwebwe genda mukure muri ayo matelefone hanyuma mwakire bishyashya kandi ibi ndiko ndavuga bica bivugwa ku isi yose hanyuma rero nagomba muri aka kanya umuntu wese aba amahoro yumva ijambo ry'Imana atekaniwe reka rero ndeke kuvuga byinshi nk'umwanya uyu mukozi w'Imana w'Ikiremba ashike hano umwungere wa mbere w'ishengero nawe agira icyo avuze amahoro turabonye Yesu naje imanze ndabihweze bose Yesu naje rero nk'uko umwungere aje kubivuga haravuzwe amajambo menshi amajambo kandi y'ibintu bimwe byatuvako none rero twaganiriye ikiya cyari kimeze uku kicyari kimeze uku kicyari kimeze uku umataha ndatahuye aca rero turatahuranye rero murabizi ikintu twebwe kitubwira abantu batandukanye n'abandi ni iki ni imbabazi siko imbabazi nizo kintu kininiya cyane kandi ngo n'Imana yacu ikindi gwije kurengereza ibintu byose ni iki
imbabazi. Duca rero dusabana imbabazi nka mwene uko rero, hanyuma duca turazihana. Nari natahuye nabi, ubundi ati nari natahuye ukundi, none ibyabaye ibyagize byose ungirira imbabazi. Twazigiraniye rero, none rero ibintu byaheze. Yari shetani aje guhungabanya imitima yacu, cyane cyane nga twebwe abarongozi barongoye muri iyi myaka yacu. Shetani ndagomba yuko tugororoka, agomba yuko twohava tuzimiza ishengero tukarijyana mu bintu bitari byo. None rero imbabazi zabaye, ahantu haciye bijya byose mwumvise hasuye iryo jambo ry'imbabazi. Imana ibahezagire. Abadusengeye mwaradusengeye, turaba badusengeye muragahezagirwa. Turakengurukira Imana. Yesu nahabwe icyubahiro. Amen. Ego Yesu nashimwe. Turiko tumva amatwi yacu ibintu byiza kuko bivura imitima, kandi imitima nayo ni Imana yitwaririka kurusha. Ijambo ry'Imana rivuga ngo urinde umutima wawe kurusha iki? None rero aho ni ubugingo bududubiriza. None rero tutarandiriye cyane, twakiriye n'uyu umwungere mushasha ashitse muri Canada ubwa mbere. Twaramaze kurangiza hari Montreal. None rero ubu naho turi hano Ottawa, nawe nashike hano wumva umuhogo wiwe, kuko hari umuntu avugiye uwundi ntibitahurika neza. Bagira ati ni ukubera mukunda cyangwa ni ukubera mukingiye ikibaba, ariko mu by'Imana ibyo ntibikora. Nuko rero tube tumaranye iyi minsi yose, turizigira neza yuko urabona baca babishyira kuri ngurukana bumenyi, hanyuma nayo irabanguka. Aha tujya kuva ngaha bikuye isi yose, hanyuma n'ejo tuzobisubiramo kuko niho hazoba ari ishengero rinini. Kaze cyane mwungere. Yesu nashimwe. Reka subire ndabaramutse mu izina rya Yesu Kristo. Nariko ndabihweza nibaza ko muri abakanadiye bera mugabo nja nsanga bamwe ndabazi amazina, ndabazi abandi narabigishije no mu gice nika, abandi narabashingiye. Nta gishasha kiriho ni Burundi. Reka ndeke kuvuga i Burundi hoba harimo ubundi, ndi muri Afurika. Ndashimira Imana ubwa mbere ko nshitse hano muri iki gihugu bwa mbere. Ubwa mbere nkandagira kuri aka gataka. Mu minsi heze nari ngaho muri ivyo bihugu vyo hepfo, nahamaze kandi igihe kitari gito, amezi 2 n'igice. Ariko ngaha muri Canada sinari bwahashike. Icanezereje gusa nuko umuriro mwarahuye hari utarabazimana, batumye mwiyegeraniriza hamwe. Hanyuma rero iyo umuntu ariko arakorera Imana, canke iyo umuntu ariko arakora ibikorwa ibyo ari byo byose naho byo batari ibikorwa by'Imana, hanyuma rero ndababarire, umuntu ageragerezwa hageze. Niho ugeragerezwa muri bijyanye n'uri kurakora. Mugabo kandi uri kurakorera Imana, urakwiye kumenya ijambo ry'Imana ko ari ukuri gusesuye. Iyo ari ukuri rero ukwiye kugendera mu kuri, nta bindi. Twebwe rero n'aba bungere twamye umwanya munini. Umwungere wanje asanzwe afise n'amagara make mbere bose bakoze akazi kenshi barushe, murabona ingene bahaguruka baru. Ega twicaye umwanya munini.
kugira ngo duhere iyo byahereye, tugaruke tucurure turabe ibyo ari byo. Iyo rero uvuga ijambo ry'Imana wigisha kwihana, wigisha guharira, nawe bikubako. Ntiwigisha abandi ibyo wowe udashobora gukora. Ibyatugoye rero mu burongozi twabitunganije byaheze. Hari aho abantu kuko batari muri ico gikorwa bibaza ko kurongora byoroshe. Namye n'aba bantu bari ngaha nararavye n'abari Montreal, nja ndaba n'abantu bari ku Ntahangwa, n'abari mu Nyakabiga, n'abari mu Kibenga, reka ngarukire ngaho gusa. Ufise akazi ko kubavangura ngo bamwe baja abandi baja, uzorinda usaza utarabishikako, kuko birakomeye. Ni umushinge washizweho n'abakera, kandi ntawe ushobora kuwunyiganza ngo awusambure, ntibishoboka. Twebwe rero ntituzobivuga aha gusa, tuzobivuga na hariya. Mu burongozi hariho ibintu bitugoreka, kandi rega atari ubu data hamaze kuboneka ibi vyuma vyo kuvugiramwo. Kera abashinga ntahe bari mu ntahe baravugiraho ibintu vyinshi bagatetezanya rwose. Rega none ubushinga ntahe ni iki? Si ugupfa kwemera ibintu vyose. Mugabo bavuyeyo vyaca bihera, kuko ntawavyandika ngo aze kubivuga. Mugabo ubucire n'amate hasi baca barungika akagenda. Ibyo rero turi mu minsi igoye kandi iremereye cyane, ariko ukorera Imana agirwa no kwihangana. Ibyo rero ku ruhande rw'iwacu twabihejeje, twabiteguye neza, kandi tuzobivuga n'ahariya mu ishengero ry'i Burundi iyo dukomoka. Hariho abantu mwebwe mwibaza ko byoroshe, bamwe baranyandikiye muri mwebwe ngaha, barantelefona sinigeze ndabishura namba, kuko ivyo nari maze kwakira bivino vyari vyinshi. Mu ntelefone rero sinigeze ndabishura namba, kandi igituma ntabishura ntaco mwari kumufasha. Abari kumufasha naba, noneho duhuriye twafashanije, kuko mwebwe ntaco mwari kumufasha. Atari ukuvuga gusa umwambo ukarenga, ntaco mwari kumufasha. Mugabo ubu twebwe twavuganye ngaha kandi byagenze neza. Hanyuma ikindi naco, ntimwibagire yuko uyu muvyeyi w'Ikiremba muri iki kiringo co kimwe nanje, tudateguye ibintu neza na kominote yose twoyonona, kuko ni warongoye inama nkuru y'amashengero ya Pentecote, nanje nije ndongoye inama nshingwabikorwa. Urumva rero mu gihe twebwe bidupfanye habapfuye ibintu byinshi. Nico gituma twaronderanye kugira ngo twicare hamwe tuvugane ikintu cose uko kigenda. Hariho ibindi rero tuzoshishikara gutunganya mutarimo mwebwe, kuko ndakarata ro kuyogora. N'ubu ivyo twavuganye kandi tubabarira byose, twavuganye ko na conclusion ko byagenze neza, ariko ivyo twavuganye ntidushobora kubibabarira. Tukaba tubashimiye twumviriza Imana ibaha umugisha. Yesu kori ibimenyetso hamwe n'ibitangaza, kugirisha ngero ryawe ryamenyekana. kuramwo nk'abarundi twame twitwararikana ntaryo guhana imbabazi, gusubiza hamwe. Ibi nivyo biranga abantu bafise ubumana muri bo. Ibi nivyo biranga
abantu bafise ubuntu ingorane ntizoreka kudushikira, amageragezwa ntazoreka kudushikira, ariko ni vyiza ko ivyo vyose tubirengera tukarekuriranira tugasubiza hamwe. Iki rero nibaza yuko coba icigwa ku murundi wese. Imana yodufasha abarundi ibi bikatwigisha umunsi umwe tukarekuriranira tugasubiza hamwe. Ivyo ni Imana hiri vyo inezera. Akabiri abantu b'Imana twese niyo tuja dusengere iherezo ryiza. Umukozi w'Imana nagende amahoro. Imana nibahezagire mwese rero, reka twibananirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.